vyagaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Ndase kandi kubaramutsa nonga ndahaye ikaze mwano amakuru mukurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akarongo RPA akarongo BI. Mwabwo ivyuma nese kabera gufata amasanamu nawe ni engineer Egide Mwemero. Ana makuru nayo reka turi ku nkuru ziyagize. Amavuriro atandukanye mu Burundi aguma amenyesha ko ibitigiri by'abandura umugero wa corona bitera vyiyongera mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu haheze ikiringo kirenga indwi zibiri atacu burashikiriza kubijanye n'ico kiza mwana makuru mwaza kubikurikira. N'abasirikare bavuye mu gikorwa cyo gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrica basaba kuronswa agahembo kabo kangana n'umwaka navyene mwaza kuyikurikira mu gice cya kabiri cyano makuru naho mu igabane turiho tuza kuganira RPA iza kuyaga n'umurundi yahungiye mu kambi y'Ikakuma aho ni mu gihugu ca Kenya. Uwo murundi abeshejweho n'umwuga wo gukora amasabuni akazi kamutunga umuryango mu gihugu kimuhaye indaro. Mukanya idonido Ndashaka kubaha ikaze muri makuru reka tuyare mu bijanye n'amagara y'abantu. Ibitigiri by'abantu batogwa ko umugero wa corona biguma vyiyongera nkuko amakuru ava mu bitaro bimwe bimwe abivuga na ubushikanganje bw'amagara y'abantu bumaze indwi zirenga zibiri ataco bushikiriza. Abaheruka kwandura n'abaririmbyi bamwe bo makorare y'urusengero Gatolika rwa Mosiyo hamwe n'ubimenyereza kuri radio Isanganiro Idonido na Emmanuel Nyungeko. Amakuru dukora mu bitaro bitandukanye hamenyesha ko ibitigiri by'abandura umugira w'ikiza corona biriko biriyongera muri iyi minsi. Hagataho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwo buri mu gacerere haraheze indwi zirenga zibiri. Abashasha bamenyekanye ko banduye uwo mugera n'abaririmbyi bimwe mu makorale aririmba mu rusengero Gatolika ruri ku musozi wa Siyoni aho handuye abashiki 10. Abo nabo ngo bakaba bo babandujwe n'umwe mu bagenzi babo yaheruka kuva hanze y'igihugu. Ubundi yanduye uwo mugera n'uwimenyereza kuri radio Isanganiro mu gisata c'ubudandaji. Abo bose amagara yabo akaba tabangamiwe nkuko bamwe mu baganga babakurikirana babitumenyesha. Kimwe mu biriko biratuma ibitigiri by'abandura uwo mugera bigwira nkuko bamwe n'abandi babivuga ngo nuko ingingo zo kwikingira uwo mugera zisigaye zifatwa minenerwe. Mu bibanza vyinshi amazi yo gukaraba nta yakihari, ahari naho abantu ntibagikaraba. Ikindi kidakurikizwa guhanahana umwanya hagati y'umuntu n'uwundi hamwe no kudakoranako mu kuramukanya. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ho baherutse kuvuga ko abatogwa ko umugera w'iyo ndwara ari cane abantu baba bavuye hanze y'igihugu. Ikindi kidomwa ku rutoke mu bituma uwo mugera ugumurandagata n'abava hanze y'igihugu batubahiriza ingingo yo kuguma ukwabonyene mu mahoteli mu kiringo categekanijwe. Ubuyobozi bwa radio Isanganiro buremeza ko hari umukozi wabwo yatowe uwo mugera, bakamenyesha kandi ko umugwi wa mbere w'abakozi wamaze kuja gupimwa ku bitaro biri muri zone Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Tukaba tutarashobora kuronka ariko abaserukira ishengero Gatolika kugira ngo twumve ico babivugako. Abakoze Emmanuel Niyungeko. Abakozi b'ikigo INSP bararegwa n'ingenzi zigana Uburundi kujya igiturire kugira baronswe inyishu z'ibipimo vya COVID-19 baba bakorewe mu kiringo gitekanijwe. Harabarinda kuwafumbatisha Walter Kwizera. Amadolari y'abanyamerika ashika ku 500 n'ayarenga niyo zimwe mu ngenzi zerekeza mu Burundi zisabwa na bamwe mu bakozi b'ikigo INSP kugira ngo zihabwe ku gihe inyishu z'ibipimo vya COVID-19. Abashoboye kuyaronka bararekurwa bakibandaniriza naho baba barwaye.
uyu numwe mu ngenzi ziheruka mu gihugu c'u Burundi. Benshi bameretse ntabwo kwiga natwe barazidutoye ngabo on a pris $500 on a pris 2 millions on a pris donc nawe tanashambye kutanga amahera ngabo je nakunereka ukuri kuja habona je namenya natanu nanga ikura yuko hari abasohoka nafite ka positive ngirano zishaka baziri gabe ngabo atanga amahera ni benshi nasize hari abagwaye ndamurikira harabona size muri sosudini. Kuwo bishitse rero ntashobore kuronka ayo mafaranga amarindwi zirenga zibiri mu hoteli Source du Nil canke ahandi mu yindi hoteli aba yashikiyemwo ategereye guhabwa inyishu z'ivyo bipimo. Uwo baraheza bakamurekura inyuma y'ikiringo bonyene bishakiye atanu urupapuro rwemeza ko arwaye canke akomeye bamuhaye. Aho bonyene bafashe bakadesika ati harageze kusohoka aho babishakiye, aho ni kuba batatanze igiturire kuko harabatanga igiturire bagasohoka kirikare, mugabo wagize patience ugashobora kugumayo bonyene bavuze ati reka umuntu tumurekure, barakubwira ati ni negatif, bakabikubwira ku muntu wandi bazana igipapuro cerekana ko ari negatif ariko bakazana autorisation ya sortie itagira attestation ya negatif. Bamwe mu baganga bakuru bo mu kigo INSP nibo badomwa ku rutoke mu kwaka ivyo biturire. Ivyo mu kubikora nk'uko amasoko ya RPA abimenyesha babituma abandi baganga bato bato basanzwe bakorana muri ico gikorwa cyo gupima karanda ka COVID-19. Arakoze na Walter Kwizera. Twandahinze ano makuru mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Amakosa mukuru w'igihugu yagiriza abakozi b'amashirahamwe ya leta Onatel na Regideso mu Kivunga anyegeje ivyifuzo bidatomoye byo bari kwisonga ry'igihugu. Mu gihe Evariste Ndayishimiye ashaka kwambika iceyi abakozi b'ayo mashirahamwe, ivyemezo bitari bike birerekana ko leta ariyo nyabuna ifise uruhara mu ruhombo rw'ayo mashirahamwe. Trésor Nyongabo. Kimwe muri ivyo vyemezo n'ugwandiko uwari umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka Kome Manirakiza yandikiye umushikiranganje w'ikigega ca leta kuwa 30/2020. Ico gihe yamusaba kwishuriza ishirahamwe Regideso amafaranga inzego za leta zitandukanye zari ziriheraniye, mbere n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza hamwe n'icegera ciwe ca kabiri Joseph Butore bakaba bari bararungikiwe amakopi y'iryo kete. Muri ugu gwandiko uwahoze ari umushikiranganje w'amazi ubutare n'agataka yerekana neza ko urugero rw'amafaranga leta iheraniye ishirahamwe Regideso kuva mu mwaka w'2005 gwagiye gwiyongera ku buryo gushika mu mpera z'umwaka w'2019 leta itari bwarihe imiliyaridi zigera kuri 12 n'imiliyoni amajana 520 hamwe n'ibihumbi amajana 975 n'amajana 640 y'amarundi. Ayo mafaranga akaba ari ayo mu myaka y'2018 n'2019. Umushikiranganje Kome Manirakiza yamenyesha kandi ko ivyo birarane bituma ishirahamwe Regideso ridashobora kuriha amadeni ryari rifise, na cane ayo ryari rifitiye ishirahamwe ridandaza igitoro Interpetrol yagera ku miliyaridi 12 n'imiliyoni 8. Kukaba nkako mu ntumbero yo gutanga amazi n'umuyaga nkuba ku banyagihugu, ishirahamwe Regideso ryari ryagiraniye amasezerano n'ishirahamwe Interpetrol kugira iryo naryo ritanga igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu cyakoreshwa ku isoko ntanganguvu. Naho atabitigira inyezina by'amafaranga leta imaze gusubiza Regideso biramenyekana, amakuru yo kwizera yemeza ko igice kinini cy'ayo mafaranga kitararihwa na leta y'u Burundi kuko igenda iriha buhoro buhoro. Abatari bake bakibaza nimba kwagiriza abakozi b'amashirahamwe Regideso na Onatel atari uruyeri leta y'u Burundi yatoye bwo gushira mu minwe y'abigenga ayo mashirahamwe, gutyo ayo madeni abakamizwe n'ingoma. Bitaye ko leta yari irongowe na nyakwigendera Petero Nkurunziza niyo nyene yari yagiraniye ayo masezerano n'ishirahamwe Interpetrol, amasezerano yaneguwe n'abatari bake kuko babona ko iryo shirahamwe rigiye kuriha amafaranga arenge ayo ginjiza. Mu gihe amategeko avuga ko leta ari imwe kandi yamaho, bikaba bigoye gutahura ukuntu muri kino gihe leta ya Varisito Ndayishimiye itibirake bakozi bishirahamwe Regideso. Abanyagihugu bo muri komine ya Burambi intara ya Rumonge baridogera abategetsi ko bamaze indwi zirenga zibiri babatangisha amahera ku nguvu. Abanyagihugu bavuga ko babwirwa ko ari kubakisha inyubakwa z'abategetsi mu ntara, bagasaba ko byohagarara kubera ko babona byabaye ingendo y'abategetsi. Eloge Dive Demesha.
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Burambi baganire na Radio RPA bamenyesha ko ayo mahera yatanguye gutozwa kuva kwa 20 Kigarama umwaka uheze, akabasabwa buri munyagihugu wese amaze gukwiza imyaka y'abakuze. Bavuga ko kuva ico gihe ayo mahera atozwa n'abakuru b'imitumba bababwira ko agenewe kuzokubaka ibiro vya buramatari. Umwe muri abo banyagihugu aratubwira uko ayo mahera batozwa ku nguvu angana hamwe n'uburyo atangwamwo. Umunyagihugu wese arenza imyaka 18 bonarihe ibihumbi 2 yo kubaka ibiro vy'intara. Mbega ko hariho abavyeyi dufise abana 5 barenza imyaka 18 babaka ibihumbi 2, ni kuvuga 2 ku muntu, ni kuvuga ibihumbi 10 gushirako jewe se w'abana, gushirako nyina w'abana bikaba 14. N'ubu bukene abanyagihugu bafise. Abo banyagihugu bavuga ko iryo tozwa ku nguvu ry'amahera vyacitse ingendo y'ubutegetsi ngo kubera atari rya mbere bategekwa gutanga intererano. Aha banavuga ko bafise amakenga kubera ko abayatoza bakoresha n'ayandi manyanga iruhande yo kuyabaka ku nguvu. Bambere batanguye ngo nitubahe igihumbi cyo kubaka ingoro y'umukuru w'umutumba. Nta gipapuro cerekana ko warishe na kimwe bigera batanga. Hanyuma ugiye kwaka urupapuro rwerekana ko warishe bavuga ngo ucuduhe ibihumbi 2. Mugabo urumva bahaye ico gihumbi bakavuga ngo urahejeje. Mbega nibaza kusubira kudufata wovuga ngo waratanze ata kintu cerekana yuko watanze. Komine ya Burambi yo mu ntara ya Rumonge igizwe n'imitumba igera kuri 21. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba basaba ko iryo tozwa ku nguvu ry'amahera ryohagarara kubera ko basanzwe bari no mu bukene mu mihana yabo. Kuri ivyo RPA yahamagaye Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge, ariko tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone. Arakoze na Elodive Remesha. Tukivuga ibijanye n'intwaro ibereye, abasirikare bamaze amezi 5 bavuye mu bikorwa cyo garukana amahoro mu gihugu ca Central Africa mu rwego rwa MINUSCA bayidoga ko aheze umwaka badakubise ijisho agahembo kabo. Bafise amakenga ko amafaranga yabo ari bakoreshwa ibindi, bakayivuga bafate ukugene aho bahurira mu cyo gikorwa bava mu bindi bihugu batigera bagira ingwane zijanye n'agahembo. Onezime Dushimagizi. Abo basirikare bahora mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Central Africa bagombowe na bagenzi babo mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze. Bemeza ko haheze umwaka batoronswa agahembo kabo ngo kuko ayo baheruka bayahembwe mu kwezi kw'icumi k'umwaka w'2019. Baribaza agahembo kabo gakatishirizwa mu gihe bagenzi babo mu bindi bihugu bahurira muri ico gikorwa batigera bagira ingwane z'agahembo. Twagomba kumenya nuko mutubariza yuko amafaranga yo muri MINUSCA atarigera ashika mu Burundi. Mutubarize kuko imiryango yacu niyo iriko irahagwa. Iyo turamenya ikibazo cyo cyarahabaye kandi tubona intumbero bifise. Abo basirikare bafise amakenga kayo mafaranga yabo ari ariko arakoresha na bamwe mu ndongozi za gisirikare nk'imigwazo ivyo bita banke Lambert. Bisanzwe ubunya tubona abantu bafite amabanke Lambert twavuga ko batumwa n'abo bantu b'abagenerali ko aribo bagira ayo mafaranga ari bafite imishahara yacu kugira ngo abanze batange banke Lambert kugira ngo aribo bazokwihemberwa. Nico gituma bataduhemba kinini cyane yahandi ntumbero kuko ubuye mu basoda nta ugifise y'amafaranga. Ubuye twavuga yuko ari abantu bamena amaso kuko abantu bamena amaso bafise ingubu nyinshi cyane. Abasirikare ku bukene baba bafise n'ubwo basanganwe ayo mafaranga atadakuyatora bayatora kubera ubukene basanganwe kubera abayeho nabi cyane. Abo basirikare b'igihugu barababazwa kandi nuko batagira uwo bitura ngo kuko n'inama bahora bavugiramo kabakiye Kozeri Mohare mu mvugo ya gisirikare zitagitunganywa. Kuri iyo myidogo y'abasirikare b'igihugu uruganda rwagerageje kumenya ico Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bivuga ko ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Arakoze na Onezime Dushimagize. Tukivuga kubijanye n'imyidogo, imyaka 2 iraheze bamwe mu banyagihugu bakoze ikorwa cyo gutanga imisegetera mu gihugu cyose cy'u Burundi bataronswa agahembo kabo. Abari mu ntara bamabarishe itike bamanuka ibujumbura akwishuza heje amafaranga rero bibatwara n'umwanya bokoresheje mu tundi dukogwa two kwikenura. Rachel Kagisi. Bava mu mihingo inyuranye y'igihugu, abanyagihugu bari mu batararonswa agashiruka bute kabo ku gikorwa bakoze cyo gutanga imisegetera. Ico gikorwa bagikoze myaka 2 iheze, ariko gushika ubu bamwe muri bo bakaba bavuga ko bayakenanye. Bamwe muri abo banyagihugu bama bigavye bakava mu gihugu hagati bakamanuka ibujumbura kwishuza, ariko bavuga ko amafaranga y'itike kumwe n'impamba bibarusha. Uyu ni umwe muri abo banyagihugu abitwiganira. Abantu twakoze ico gikorwa barugu
turamerewe nabi, imyaka 2 iraheze dukonsoma itike tugiye kwishuza kuko hari igihe umenga turavyibagiye, ariko mu nyuma tukishikira tukagenda kwishuza. Nka jewe ndi umwe mu bakoze ico gikorwa hagati mu gihugu, nk'ubu ndava ruguru itike ryo kumanuka ni 8,000, hanyuma ngiye kubaza muri Caritas nk'ubu niyo namye bakubwira yuko tugorana tuguma tugenda kwishuza. Naho biruko abo banyagihugu baremera ko hari bamwe muri bo bagira Imana inyuma y'imisi batonda gukomoza ako gahembo kabo bakagahabwa. Naho nyene ariko uwugize Imana mbi bakagasangamwo agakosa dosiye yiwe isubizwe itoto. Batubwira yuko bazoduhembera ku marimikashi. Ayo marimikashi turarindira umwaka urahera. Kuri ivyo marimikashi hagimwo akerere na gatoya, no kuvuga wewe ntuba ukironse, baje batubwira yuko tuzohembwa inyuma y'abandi bose. Ubu naho bazanye ibintu byo muri banki BCB. Amakuru twahawe na bamwe mu bakora muri Caritas ishirahamwe ryari ryatanze ako kazi amenyesha ko ico kibazo cuko hari bamwe batararonswa agashahara kabo bakizi. Byongeye ngo ikibazo cyo guteba guhemba caturutse mu ishirahamwe limite, ariko bizeza abo banyagihugu ko baca baramaze gutangura gutanga ako gahembo biciye mu banki BCB. Muri Burundi ndanya n'amakuru twateguriye mu bijanye n'umutekano. Abanyagihugu wahonejwe mu ijoro ryo kuw'Imana rishira kuwa mbere ku mutumba Gisenyi komine Buhiga mu ntara Karusi, wari umuryango w'umukukuruke mu gipolisi. Gushika ubu abahoneje uwo muryango bakaba bataramenyekana, ariko hari abamaze gufatwa, muri abo hakaba harimo na polisi 2. Balthazar Mibura. Uwo muryango wishwe kuyu w'Imana buca rukuru uyu wa mbere warugizwe n'abana 4 n'abavyeyi babo 2. Umwana mukuru yari afise imyaka 12, uwa nyuma mwabo bana akaba yari afise imyaka 3. Fayakurera Elia w'imyaka 55 akaba yahora mu gipolisi kandi akaba yahoze mu migwi igwana, ubu akaba yari yasubijwe mu buzima busanzwe haheze imyaka 2. Umugore wiwe akaba yarazwe ku izina rya Virginia Kabanyiginyi. Ababishe babasanze mu nzu mwijoro, babica bamwe babanize abandi babacumise imbugita. Amakuru ava ku mutumba Gisenyi avuga ko hataramenyekana ico uwo muryango woba warazize, ariko kimwe mu byo ababanyi bazi nuko hari umupolisi yari yiriwe aranwera ku bunwero bwa nyene urugo ku munsi w'Imana, ariko mu nyuma bagashwana bapfuye amafaranga amurishije. Mbere ababanyi babibonye bavuga ko umupolisi yavuye muri ubwo bunwero ishavu riniga. Uwo mupolisi akaba ari mu bapolisi 2 bafashwe hamwe n'abandi banyagihugu 3 kumvo z'amatohoza, ubu bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi muri komine Buhiga. Abo bapolisi 2 bafashwe bose bakora mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka z'abanyagihugu. Arakoze na Balthazar Miburo. Abanyagihugu muri zone Zuka muri komine n'intara ya Rumonge bariyamiriza ingendo y'umukuru w'iyo zone yo gukingira ikibaba abagizwe gufata ku nguvu no gutwaza inda abana b'abanyeshure. Ivyo abanyagihugu bavuga ko vyabaye ndanse muri iyo zone kuko mu ndwi imwe gusa abanyeshure 4 bamaze guhohoterwa muri ubwo buryo. Clovis Niyonzima. Sirabahenda Leonard Batazira Sayaha niryo zina ry'umukuru wa zone Kizuka. Uwo nawe akaba yagizwe n'abarongoye amabi yo gukingira ikibaba afata ku nguvu abana b'abanyeshuri muri iyo zone arongoye. Nkuko amakuru dukura muri iyo zone abivuga, aya mabi ngo yamenyekanye ko tariki ya 21 na 29 Kigarama, aho abana 2 bose biga kuri Lisenyamibu hamenyekana babatwaje inda. Uwa mbere yitwajwe n'ubuzi ku izina rya Ndayikengurukiye wo ku mutumba wa Kagongo. Ashikirijwe gutwara zone akaba yamuciye miliyoni, nawe atanga 50 ararekugwa. Uwa kabiri nawe uwamutwaje inda yaciwe amande miliyoni 3, nawe atanga 700 abona kurekugwa. Sabo gusa bahohotewe ntibatunganirizwa. Kwigenekerezo rya 3/0 uyu mwaka uwundi mwana w'imyaka 16 yarafashwe ku nguvu cyo kimwe n'umwana w'umwigeme mwana w'indera bigisha kuri Lisenyamibu. Amakuru ava muri zone Kizuka amenyesha ko wafashe ku nguvu umwana w'imyaka 16 yidegemvya, nawe wafashe ku nguvu uwo mwigeme yiga mu wa 4 w'indera bigisha akaba ari mu minwe y'ubutungane kubera yabuze amafaranga yo gutanga. Sirabahenda Leonard arongoye zone Kizuka ngo mu gihe ataranamara n'amezi
iyo ngendo yo gukingira ikibaba abanyabyaha ngo yagize umugenzo nk'uko uyu muvyeyi avyigana. Abana muri zone kizuka baragobagiza ibibazo kuko utewe inda ikibazo cihuta no kubumvikanisha bagaca amahera wa muhungu akamutsa amahera akagenda. Ico nico gikorwa tubona kiwe ntamezi atanu aramara ariko twara zone kizuka muri vyo ntamaze kugira inshuro nyinshi nasore yashibye. Abanyagihugu muri zone kizuka basaba umutware kwisubirako amazi atararenga inkombe. Nukuri niyisubireko akaranga Uburundi agikumara amazi abatware agikumara amazi abavyeyi asubiza agateka kare ayahandi okwebundi abushaka ko umuyonga. Uruganda rwa RP rwahamagaye Sirabahendere Leonard arongoye zone kizuka kugira ngo agire icyo ashikirije ku vyagirizwa ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba. Arakoze na Clovis Niyonzima mukanya tondaniza ano makuru mu bijanye n'imibano. Humura Burundi. Ubukene bw'isima ya Buseko ihingurirwa mu Burundi burabandanya kwigaragaza mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri yo ntara bakavuga ko abafise imigambi yo kubaka inzu bayihevye kuko iyo sima ari yarizimbutse ugeranije niva hanze. Nadeje Irakoze niyo tegura ino nkuru. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bamenyesha ko isima y'ihinguriro Buseko iboneka rimwe na rimwe canke igakena gose. Abasanzwe bakoresha iyo sima bo bagiriza abadandaza bayo ko boba bayinyegeza mu ntumbero yo kuyigurisha ku mafaranga y'umurengera kandi kuri magendo ngo kuko bayiha uwo bizeye gusa aho baca bayishira ku mafaranga 30,000 ku mufuko w'ibiro 50 vy'isima mu gihe igiciro c'iyo sima kizwi ari amafaranga 24,500 ku mufuko. Ivyo biruko mu gihe abo banyagihugu bavuga ko ubundi bwoko bw'isima buva hanze y'igihugu cane cane mu gihugu ca Tanzania buboneka ariko ku giciro kinini. Umufuko umwe gukabugurishwa amafaranga 36,000. Kubera iyo sima ya Buseko isigaye igoye kuronka iva hanze nayo ikabizimvye, bamwe mu banyagihugu bari bafise imigambi yo kubaka inzu bako baciye baba barabangira kugira barabe ko izohava iboneka. Abandi nabo ngo bahisemo kugabanya urugero rw'isima bakoresha ariko naho ivyo baba bariko barakora ngo ntibeza bikomere nkuko bavyifuza. Abanyagihugu bagasaba ko isima ya Buseko yoboneka ku rugero rukwiye. Hewe Anita kasigaye ahagaze neza cyane akuri. Ahagaze neza cyane. Wasigaye avura coronavirus. Akabiga twengo nkakeza. Sa? None yabaye muganga ryari? Sha, sinzi hewe, sinzi. Mana yanje, netse ko aravura abantu bagakira. Mbiga ho bamenya gute ko bagwaye coronavirus batabanje kuja kwipimisha kwa ganga. Sha, ntavyonzi n'ukuri, ntavyonzi. Sha Mari, je numva twibwira abajejwe intwaro. Canka abajejwe amagara y'abantu bakabiraba neza. Ataruko abantu barahona. Nkuko musanzwe mubimenyereye ku misi yose ya kabiri mu gice ca kabiri cyano makuru ni kigabane turiho. RPA rero iyaga n'umurundi yahungiye mu ikambi y'Ikakuma mu gihugu ca Kenya. Uwo murundi abashijwe n'umwuga wo gukora amasabuni akazi kamutungiye umuryango mu gihugu kimuhaye indaro. Igabane turiho cyo kuri uno wa kabiri mukamugishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Turiho Turiho ni kiganiro gica hirya no hino uko impuzu z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho abatumire batubwira gahomba igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magumi. Turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ikigabane turiho. Ikigabane kitubwira ubuzima bw'abarundi bahunze, ico bahora bakora bakiri mu gihugu c'amavukiro, ico bakora muri kino gihe batakiri mu Burundi. Kuva mu mwaka wa 2015 habaye ibihe bitoroshe mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Ico gihe abarundi batari bake barahunze igihugu cabo c'amavukiro. Mu kigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 5 Nzero mwaka wa 2021 tuyaga na Havyarimana Innocent akora umwuga wo gukora amasabuni y'ubwoko butandukanye, akaba ari n'umunyeshure muri kaminuza mu gihugu ca Kenya ari naco kimuhaye indaro. Umutumire wacu arubatse n'umugabo afise abana babiri n'umugore, bose bari kumwe mu gihugu kimuhaye indaro.
Havyarimana Innocent aratwiganira ico yakora akiri mu gihugu c'amavukiro, imigambi yari afise yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, ico igihugu n'abarundi bahahombeye kuva hunze igihugu ciwe c'amavukiro. Marie Ange Irakoze nije turi kumwe kuri mikro, sangwa ikaze. Kamwa matanu buki. Uri radio shahuri radio. Havyarimana Innocent ni Umurundi ari mu gihugu ca Kenya kuva mu mwaka wa 2013, avuga ko yavuye mu gihugu c'u Burundi ahunze. Aratwibutsa bimwe mu vyo yahora akora akiri Burundi, ubu aho ari mu ikambi y'impunzi y'Ikakuma yarashoboye kwiyungunganya atanguza uruganda rukora amasabuni y'ubwoko butandukanye. Nitwa Innocent Havyarimana na buke mu ntara ya Muramvya, ariko byarafite igihugu cy'u Burundi ndakivamwo 2013 narahunze. Mfite umudamu umwe n'abana babiri kandi abo bose n'abarundi biwacu. Turiko turavugana ndi mu nkambi y'impunzi, inkambi yitwa Kakuma Turkana West mu gihugu ca Kenya. I Burundi bwa mbere nari umwarimu, kuvuga aho nari mpejeje amashuri yisumbuye, ariko igihe mba i Burundi ntunga nari muri kaminuza mu mwaka wa 3. Ubu turiko turavugana mfite ibikorwa bibiri. Icya mbere ndi umunyeshuri kuri kaminuza yitwa New Hampshire University, hanyuma nkaba nsanzwe mfite uruganda rukora amasabuni aho dukora ubwoko 14, kandi ndetse urwo ruganda nigo rukuru canke nigo gusumba izindi zose inganda ziri ngaha mu nkambi Ikakuma muri Kenya. Uyu Murundi yaganiriye na RPA avuga ko indoto ziwe zitigeze zishikwako kubera guhunga, ariko naho biruko amaze gushika mu gihugu kimuhaye indaro yigiriye inama y'ico yokora naho atashoboye gushika ku mugambi wiwe bwite. Jewe indoto nari mfite kwari kuzokora umuti, kuko niga shimi nkabona yuko jewe ikintu nshaka kuzokora ari umuti uvura ikiremwa muntu, ndetse kuri uwo muti bakandika ko izina rye wanje Innocent. Kabisa indoto yanje nari mfite ntiyabaye ishikwako kubera ko umuntu naciye mpunga. Iki gikorwa ubwa mbere uru ruganda nagwise Grape Enterprises, bitegura God loves all people, kuvuga Imana ikunda abantu bose, niryo zina nise uru ruganda rwanje. Hanyuma ngishika ngaha 2013 naragerageje kuraba ukuntu ubuzima bw'impunzi bumeze, ndaba amashuri yanje nari mfise birancanganikirako, niko kuraba ikintu nokora cyomfasha kubaho. Ngerageje kuraba nsanga amasabuni yose dukoresha, kandi buri muntu akoresha isabuni kira munsi yose ava inyuma y'inkambi. Hamacabona ko ibyo nari nize byari byashimi, ariko umuti niyumvira sinotanguza kabisa uru ruganda. Naregereye ishyirahamwe bita LWF, ndababwira ko nifuza gukora isabuni ndetse nkanazigurisha. Ntibazemeye kuko ntibashobora kubona yuko impunzi ishobora gukora isabuni. Ndagerageza kubibumvisha yuko atabushobozi bwinshi mfite, ariko ko mfite notion, ni ukuvuga ko mfite ubumenyi mu bintu bijanye na shimi. Barambajije ibibazo byinshi, ndagerageza kubishura, hanyuma baramfasha gutanguza. Bantwaye kwiga ahantu bita Eldoret, aho namaze imisi 10 ndi mu nyigisho. Nkivayo umutahe warangoye, aho hari 2014 amaja mu mpera. Umutahe umaze kungora ndetse ndanavunika n'umutima, ndabona ko nobiheba. Niko kwiyambaza umwe mu banyeshuri twigana muri kaminuza y'Afurika Burundi, yandumikiye amafaranga 25,000 by'amarundi, yavuyemwo 1,000 cy'amashiringi ya Kenya. Ntangura gukora izo sabuni, aho natangiye gukora ubwoko bubiri, hanyuma mbona abantu barazikunze rwose. Yanegera ishyirahamwe rimwe rikorera munsi y'uburongozi bwa HCR ariko bita AHI, baramfashije barangurana 50,000 by'amakenya. Ayo mafaranga yaramfashije rwose kuko urudandazwa rwanje rwaciye rutera imbere. Abantu barakunze isabuni ndande rwose kuko natimye kunguka amahera make, ariko nshaka ko abantu benshi bazimenya. Havyarimana aratwiganira igikorwa nyezina ariko arangurira aho mu ikambi Ikakuma,
aratubwira aho yakuye umutahe n'ivyo amaze gushikako, kanashimira ishure yigako ryamufashije mu kumuronsa imashini zibiri zimufasha muri ico gikorwa ciwe. Ubu turiko turavugana dukora ubwoko 14, hanyuma mfise abakozi 42. Muri abakozi 42 harimwo 18 abanyakenya, harimwo na 24 b'impunzi bava mu bihugu bitandukanye. Muri abo nkoresha harimwo abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abasudani b'amajepfo, aba Ethiopia, abasomali hamwe n'abakeya bo muri Egypt. Ayo mafaranga yari ingurane kandi twasinyiraniye yuko ndayabasubiza inyuma y'amezi 6 kuva bayampaye. Kabisa Imana yaramfashije, urudanzo ruratera imbere. Hanyuma amezi 6 ataranarangira kugozi kugira 5 naciye ndabishura amafaranga yabo yose. Kuvuga umutahiri rimwe na rimwe biragoye kuko hari ibintu mfise, hari amamashini mfise, hari inyubakwa mfise, hari ibikoresho by'amasabuni mfise. Yego nibyo maze kubaka, nibyo maze kuronka bivuye muri urwo rudandazwa rwanje rw'amasabuni. Gusa hari imashini zibiri iri shuri ndiko ndiga ko banterereye, nuvuga bamfashishije kuko bamaze kubona ukundi ndi umunyeshuri w'iryo kaminuza South Mushaira University, bakabona n'ukuntu nkora ibi bikorwa, ukuntu mfasha abenegihugu b'Abakenya, nkongera ngafasha n'izindi mpunzi. Bemeye kumfata mu mugongo, banterera imashini zibiri zo gukora isabuni. Boni imwe yitwa mixer, indi yitwa cutting machine. Kuvuga ni imwe icangacanganya ibyo bikoresho by'amasabuni, hanyuma igaca ibirungika mu yindi mashini. Iyo mashini zirakatagura isabuni. Izi sabuni nkora abakiriya ndabaronka, naho gusa ntabaronka byoroshe. Kutamenya indimi z'abanyamahanga muri ico gihugu kimuhaye indaro ni kimwe mu ntambamye amaze guhura nazo. Ikindi avuga ko kuba adafise uburenganzira bwo gushora ibidandazwa vyiwe mu mahanga navyo biri mu ntambamye. Ubwa mbere byarangoye cyane, ariko cyaciye gituma nemera kurondera abakozi bavuye mu bihugu bitandukanye, kuko nka jewe ndi Murundi, ururimi rw'Abasomali ntagonzi, ururimi rw'aba Ethiopia ntagonzi, ururimi rw'Abakongomani ntagonzi. Rero byasabwe yuko ndondera abakozi bava muri Kongo, ni kuvuga muri ibyo bihugu byose bitandukanye, kugira ngo bashobore kuvugana nabi wabo mu rurimi kavukire. Aho niho byangoye ubwa mbere, ariko ubu nta kintu kimwe novuga kiriko kirangora muri urudandazwa rwanje. Izindi ntambamyi nkunda guhura nazo ni impapuro zimpa uburenganzira bwo kwimburuza nkajya inyuma y'inkambi, cyangwa ndetse nkajya inyuma y'iki gihugu ca Kenya, kuko kenshi mpora nifuza ibidandazwa byanje kubishikana mu kuvuga uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ca Kenya cose, ariko mpora nifuza ko bampa uburenganzira, kuvuga urupapuro uburenganzira bwo kujabuka umupaka wa Kenya nkajya muri Sudani y'Amajepfo, nkajya muri Somali ndetse no muri Tanzania. Kugira ngo nabigerageje inshuro nyinshi ariko baranyigiye. Nubwo biruko, umutumire wacu avuga ko abeshejweho n'ubwo rudandazwa, akanashima cyane ko adateye imbere wenyene, ariko nabo akoresha nabo nyene baharonkeye akarusho. Amafaranga ndonka ubwa mbere jewe n'umuryango wanje aradufashije kubaho, kuko ubu twambara impuzu twifuza, turya ibyo kurya dushaka, ari igitandukanye n'izindi mpunzi, kuko impunzi ntibajya ibyo HCR ibahaye kwambara, barambara ariko bigoranye. Ariko jewe umuryango wanje urajya urambara kandi baye no mu nzu nziza kubera urwo rudandazwa. Hanyuma n'abandi nkoresha nabo bararonka akarusho, kuko muri ayo mafaranga ndabahemba barafite kwibeshaho. Ndetse n'abandi bene igihugu bazigurire izisabuni nabo hari akarusho bafite, kuko isabuni nazishize ku biciro bikeya, hariho amafaranga baba bariko barunguka hako bujya kugurira ahandi bizindi. Ni inzu y'iterambere cyangwa ni inzu isumba izindi nzu z'izindi mpunzi zibamwo ugerageje kuyiramba. Yego naho ntari uwa mbere muri ino nkambi afite inzu nziza, ariko ndi mu ba mbere. Inzu ifite ibyumba 4 na saro n'igikoni hambavu, n'inzu y'abashitsi ibyumba 2 na saro kandi hambavu. Kuvuga urwo rupangu rurimo inzu novuga 3, iyo wanje, iyo y'abashitsi hamwe n'igikoni. Igihugu nticabuze guhomba, kuko cabuze umwe mu bari bafitiye akamaro igihugu co kimwe n'abanyagihugu.
umutumire wacu ati mu mahanga nahungukiye vyinshi ari naco gituma aticuza kuco yinjiriza igihugu kimuhaye indaro. Jewe novuga ko igihugu cahombye rwose uruhande rumwe kuko iyo ntahunga ubu bumenyi ntabwo nari kuronka, ahubwo ikintu numva ubu unye nk'igihugu comfasha nuko nogaruka mu gihugu maze imigambi niko ndarangurira ino ngaheza nkayirangurira iyo, gutyo abene gihugu b'abarundi bene wacu bagaheza bakunguka kuri uru rudandazo canke kuri uru rucuruzwa rw'amasabuni niko ndakorera ino. Amatagisi turayatanga, hari amatagisi dutanga buri kwezi, hakaba n'amatagisi dutanga buri mwaka, ariko amatagisi yose yinjira mu gihugu ca Kenya. Ego muri agahombo, ariko nibaza igihe nagarutse hiyo ako gahombo nikazosubira kuba ahubwo bazunguka gose, hanyuma reka igihugu naco ca Kenya cumbuke, kuko nabwo uko kuntu bamfashije bakampa indaro, bakampa ubuhungiro, ndetse bakananyerekeza bakanamfasha n'ico ciyumviro canje, nibaza ko nabo bohungukira. Ni ijwi ryanje ryatwese, ni ijwi ry'abanyagihugu. Ikiganiro nituriho turiko tuyaga na Havyarimana Innocent, umurundi yahungiye ikakuma mu gihugu ca Kenya ari naco kimuhaye indaro. Umutumire wacu akora umwuga wo gukora amasabuni yo mu bwoko butandukanye, akiga no mu ishure rimwe ryaho muri Kenya. Havyarimana avunira akagohe abasigaye mu gihugu gufatana mu nda bagakorera hamwe kugira biteze imbere. Agira ko asaba ubutegetsi buhari gushigikira abanyagihugu mu kurangura imigambi yabo naho yoba ari mito mito, nta mwuga udakiza. Abasigaye mu gihugu nobasaba bakomeze gufatana mu nda. Turumva yuko Uburundi bukenye, ibyo kabisa turabyumva, ariko navuga yuko gukena atari bibi, kuko iyo umuntu akenye bituma yiyumvira gose ukuntu ashobora kurondera. Rero nosaba basigaye mu gihugu nabo bagerageze ukuntu boshobora kwitunganya, kandi bafise ibako. Jewe nk'ubundi hino abankorera amasabuni, nimba hari umurundi umwe canke babiri basigaye mu gihugu akaba yumva yuko uwo mugambi twawukorana, imiryango iruguruye, ndetse inimero yiwanje guteranya 2 5 4 7 ubusa 39 37 39 iyo kambwira, hanyuma tugakorana, we agakorera hiye mu gihugu cy'u Burundi nanjye ngakorera ino, kugira ngo yifashe, afashe umuryango, afashe n'abandi barundi. Kama kuri leta y'u Burundi ico noyibwira, noyisaba kabisa ifashe cyane umuntu wese afite umugambi kugira ngo imufate mu mugongo, naho wari umugambi mutoya imufate mu mugongo, hanyuma yiteze imbere, ndetse azobone no guha akazi abandi barundi bene wacu bari hiye. Nayo ku barundi bahunze, umutumire wacu asaba bene wabo gukura amaboko mu mpuzu bagategurira akazoza kejo, abibutsa ko guhora bateze amaboko ataco bizobagezako. Impanuro kabisa numva noha abandi barundi bahunze igihugu cy'u Burundi nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora baronderera akazoza kejo, kuko iyo turiko turabyara kandi abana bacu bakeneye kuzobaho mu byo twabarondereye. Ikigira kabiri, benshi bakomeza gutega iminwe HCR ngo irafashe. Ego HCR iradufasha, mugabo ntidufasha muri byonse. Bivuga ko umuntu wese yomenya ko ategerezwa kwirondera, kuko HCR irashobora kuvuga ati turugaye nta muntu ushobora gufasha. N'umuntu atirondereye bizogenda gute? Jewe ubu turiko turavugana mfite integuro yuko muri 2021 ntegerezwa kubaka inzu mu gihugu c'amavukiro, kugira ngo ninagaruka i Burundi sinzoshikire kwa papa na mama, kandi sinzoshike ngora igihugu leta y'u Burundi ngo fasha. Rero nobasaba abahunze bari mu gihugu bagerageze gukora, bakora amaboko mu mpunzu, bironderera n'imiryango yabo, batibagiye n'igihugu c'abibaruka. Dino kuri izo mpanuro zishikirijwe n'umutumire wacu Havyarimana Innocent,
dusozereye ko ikigabane turiho cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 5/0 umwaka wa 2021 twariko tuyaga n'umugabo w'umurundi afise umugore n'abana babiri yahungiye ikakuma mu ikambi y'impunzi iri mu gihugu ca Kenya akora umwuga wo gukora amasabuni y'ubwoko butandukanye akiga no mu ishuri rya kaminuza riri muri ico gihugu ca Kenya yatubwiye ibitari bike kubijanye n'uwo mwuga wiwe ahagejeje akora ico amaze kuwungukira imigambi afise yo muri kazoza. Shimire cyane umutumire wacu ku kigoro yagize akatwemerera kuduha ikiganiro. Nkengurukire mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Marie Ange Irakoze nariko ndabashikiriza kino kigabane ndabike banure ndabifuriza umwaka mushasha mwiza uzobabera umwaka w'amagara meza Imana ibarinde naho ubutaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indiyane za politiki igihugu kirimo. Arakenuye Marie Ange Irakoze kwigabane turiho aje kudushikiriza intumwa kandi amakuru twateguriye yo kuri uyu wa kabiri dushe tuyasozera ko amashimwe mwese mwateza abiri ano makuru bagenzanje umwese ko cyafashije nkaba ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yesi kabera afatanyije na engineer Jide Mwemero nkaba ndabashimiye Hervé Niyuhire meje kushikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye